Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba BTV mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vyacu baze ndabasabe imbabazi kuri aka kanya twacerewe murazi ko ivyuma bidasezerana n'umwanya w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Inkuru idushikiriye ubunyene itarakoza amaguru hasi nuko ibiciro vy'igitoro cyo mu bwoko bwa essence n'igitoro cyo mu bwoko bw'amazutu bihejeje gukoroka igiciro turabwira neza na neza ibiciro bishasha murano makuru. Nawe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntatahura ingene abana batakimenya kwishure mu gihe babayeho mu buryo bworoshe, agahamagarira abigisha kugiriranira ibiganiro n'abarezi babo bana mu ntumbero yo gutuma bamenya neza kwishuri. Aya n'ayandi Mukanyisase aza kuba ari idonido ryayo. Haimo Prosper niyo nkuru ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru idonido ryayo nari mpejeje kubibabwira ubunyene nta mwanya munini urahera ibiciro vy'igitoro cyo mu bwoko bwa essence n'amazutu bihejeje gukoroka igiciro. Essence iritiro rivuye ku mafaranga ibihumbi 4,550 rija ku bihumbi 4,350 na igitoro cyo mu bwoko ca mazutu kivuye iritiro ku mafaranga ibihumbi 4,395 kija ku mafaranga ibihumbi 4,235. Aho biruko petrole yoyo yaduze igiciro ikabavuye ku mafaranga ibihumbi 4,150 ku litiro ija ku mafaranga ibihumbi 4,250 ku litiro. Bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje Ibrahim Uwizeye mu vyajejwe harimwo amasoko ntanga ngufu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ntatahura ingene abanyeshure batakimenya neza kwishure muri no minsi mu gihe babayeho ubuzima bworoshe, agahamagarira abarezi kugiranira ibiganiro n'abavyeyi babo bana mu ntumbero yo gutuma abo baregwa bashobora kumenya kwishure. Kurikira Evariste Ndayishimiye aramutswa igihugu cy'u Burundi. Jewe nta muvyeyi yigeze ambwira ngo genda kugira etude, ahubwo narashika ngo ja kuvoma ja gusenya mugabo tukamenya mugabo umwana uno munsi ahubwo benshi amazi ari mu nzu bafise umuboya ateka boga mu nzu ntibaja kuvoma mugo ugasanga ntibamenya. None ikosa turite kwa mwigisha canke turite ku muvyeyi? Umwigisha n'umuvyeyi ntibaje inama. Nico gituma aho muntoreye ngo ndabarongore navuze nti none umuti twotora kugira tugira abigisha bukuri nuwuhe. Niho naca nsaba nti reka turabe ingene twokwigisha abigisha kuba bigisha, kuko hari abigisha bakadongorere kabisa ubona ko ari abari mu bukuri, hariho nabandi bibigaba. Rero ico gihe mvuze nti turabe abigisha bajya bamaze kukanongobera neza bace bigisha bajya abandi bigisha. Mwarabonye ivyo mwaciye muvuga, umenga umuntu aranezerwa gutonda gusa ata kintu yakoze. Icambere ni wabushaka kuba umwigisha mwiza canke umukozi wari we wese w'igihugu ugira umuzirikanyi ubona. Ubwa kabiri ukunda igihugu imbere ya vyose, kuko uri gukorera igihugu. Ibi vy'imishahara twaba turiko turidodombako, ubwo duhora twiyumvira ico gihugu iyo gikura ayo mahera. Kandi ndabasavye mwese umuzirikanye mu buvyure, umukuru w'igihugu arabarongoye mu bikorwa mwebwe mukora. Niba bahageze ko duharura imishahara, je nico gituma ndababwira nti burya intwari ibereye ivuga iti ibintu bibere ku mugaragaro, hamwe mumenya muti mukeya ca leta ari mwangahe. Abanyagihugu baba muri zone Ngagara neza na neza muri quartier y'indwi baridoga yuko bakora bahomba. Abo nabo nabakorera kwibarabara ryitwa Bisoro ryabomowe mu minsi heze, haraheze amezi 3 mu gihe hagomba kubakwa ibiro vya paeje iruhande y'iryo barabara aho benshi bazi no kwishuri ryahoze ryitwa Saint Gabriel. Arlette Mugisha yazindukiye muri quartier Seti mu Ngagara. Abenegihugu bo muri zone Ngagara barangurira imirimo kwibarabara ryitiriwe Bisoro bimaze ikiringo c'amezi 3 ribomowe. Amabuye pave mu rurimi rw'igifaransa yahora ngo risanugwe n'ishirahamwe rijejwe inyubako Obuha, kuko hari hagiye kubakwa ikigo ca paeje kw'ishure rihegereye ahahoze hitwa Saint Gabriel
nyuma ivyo bikorwa bigahagarara abo baharangurira imirimo bavuga ko bamaze igihe bakorera mu ruhombo kubw'iryo barabara risa nabi imvura iyiguyeho ngo n'abantu bagenda n'amaguru ntibashobora kurengana ndetse bakaba bamaze n'ikiringo c'ukwezi batagira amatara kubw'iryo barabara. Barabara rimeze nabi twarahombye cyane kuko hahora hinjira nk'abakiriya 10 usanga rishoboye kurenga 5 umukiriya n'umwe hahonyoye kubera ivyondo urabona ni byinshi nta muntu ahacisha imodoka n'abamaguru imvura iguye ntibashobora kwinjira ko rero atamahera hari n'imiryango icebaho nabi kuko urumva bashobora kukwaka ibihumbi 10 ubona ubuzima tubaye nk'ubujumbura ari kurya amahera ugaca usanga uwo munsi biro wataye warose nk'ubu ya muyaga nkuba ntawe uhari kubera hari imashini hajya aho ridufasha nta muyaga nkuba dufise ivyo byose biri mu bituma akazi karahagaze ubu dusa n'abantu nyene bari ngaha nyene badakora kubera nyene ivyo bintu bibiri byose bitariko biragenda neza. Dusaba leta idufashe nyene barinyarutse himiriza abo yahaye akazi banyarutse kurikora kuko nk'ubu urabona benshi ubu bariko barimura ibintu babitwara mu yandi masoko kugira barabe yuko hoho boronka aya mafaranga. Urongoye iyo quartier Bukuru Siriro agasaba abajejwe kubaka iryo barabara ko bogerageza bakaribubakira kuko iminsi ibaye myinshi. Cyo tubasaba tuguma tunabibutsa urabona sine gikorwa kinene aho gikorwa mu ndwi imwe bashizemo umwete cyo bacaheze tubasaba rero ko bogira umwete barakubita inzira ipfunse hama abantu bo ngaha nabo bakoroherwa arabo nyene bavuze bajana abana kwa muganga nivyo hariho abana bagendana ubumuga hariho n'abakuze bagendana ubumuga ngaha baguma bambwira ko batakiva mu nzu kandi biraboneka iyo imvura yaguye rero ngaha anye birononekara cyane nta usubira kujabuka sivyo gusa n'abari bafise ingendeshwa zabo bazibitsa ahantu bakazirihira amahera n'ivyo bibazo navyo turahura navyo ariko tukomeza tubizeza yuko turiko turikorana n'ababitanguye kugira ngo ico gikorwa gihere vuba kugira ivyo bibazo bive mu nzira. Mwomenya ko iryo barabara ryari rishashwemwo amabuye pave mu rurimi rw'igifaransa abene gihugu bo kuri iryo barabara aribo bari bariyungunganije bagashira hamwe amahera yo kuryubakisha mu mwaka wa 2012. Atangujwe ihiganwa ry'ibimenyesha makuru rizoshika kwigenekerezo rya 26 Munyonyo ku civugo turanse ingwara yo mu kigo. Sadik niyo nkuru ajejwe igisata cyo kujijura no guhimiriza abene gihugu kuvyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza amenyesha ko intumbero y'iryo higanwa ari kurandurana n'imizi ingwara yo mu kigo. Guhimiriza ku bijanye n'ingwara yo mu kigo ni mu vyatumye hatunganywa higanwa ry'ibimenyesha makuru rijanye no gutunganya ibiganiro bijanye n'iyo ngwara bivugwa na Sadik niyo nkuru ajejwe igisata cyo kujijura no guhimiriza bene gihugu kuvyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza. Ingwara yo mu kigo ni ingwara isanzwe iri hano mu Burundi bitigirinda vyerekana unashima hariho n'ikigo Rumuri kiri Gitega cakira abakenyezi kugira ngo gishobore kubafasha mu gusubirana agateka. Rero tunganye rw'ihiganwa twashaka ko ubutumwa dutanga duhimirize abapfasoni bose unashima abapfasoni gusa n'abigeme bose n'abashinga naho barimo kugira ngo bashobore kudufasha kugira ngo twese hamwe dushobore gufasha abamama bagenda n'ingwara yo mu kigo ntihagire umumama n'umwe muri iki gihugu cy'u Burundi yoguma yikumira yoguma ari inyuma ariko ubutumwa bushikire bose kugira ngo umurwayi wose ari hose n'abawundi ari inyuma bose n'abawundi yikumira bose ubutumwa bumushikire ashobore kumenya yuko ingwara yo mu kigo ikira. Sadik niyo nkuru aratubwira ibimenyetso vy'iyo ngwara n'ingene boyirinda. No kuvuga mu gihe cyo kwibaruka umwana ahashaka gusohoka aragira ibibazo asanga inzira yashaka gucamwo biragoranye hanyuma uko amara umwanya atarasohoka umutwe atarasohoka ugasanga uruhande rwo kuruhago uruhande rw'inyuma novuga nti rutwarusohora umwanda mukuru rurashoboye kuzaho agatoboro gashobora kuja ku ruhago canke kaja inyuma yo yahasohoka umwanda mukuru bakaca hatobotse rero ni ukuvuga ngo aho
aho guca mu bihimba by'irondoka mu bihimba byabigenewe inzira bica bigusha inzira no kuvuga iki ukuvuga ko umwana mutoyi ushobora guca mu gihimba cy'irondoka canke naho umwanda mukuru ugaca mu gihimba cy'irondoka canke naho ibyo byose ko ari bibiri bikaca bigusha inzira bikaca bica mu bwambi bw'umukenyezi rero gihambaye gikuru kuri iyo ngwara mumenya kubera haba hanatobotse ntasubira gushobora kwifata adashoboye gushobora kwifata rero bica bigorana. Mumenya ko iyo ngwara yo mu kigo isanzwe ivugwa kuri Centre Urumuri Gitega ku buntu. Kaminuza y'amahoro muri Afrika bise Université Paix en Afrique imaze gutanga inyigisho ku bantu barenga 400. Iyo kaminuza ikaba ikwije imyaka 20 ibayeho. Ishure ryigisha amahoro muri Afrika Université de Paix en Afrique ryarakwije imyaka 20 kuva ribayeho. Padiri Aime Irakoze ari mu bamaze kuronswa izo nyigisho z'amahoro aravuga ingene iryo shure ritunganije. Ni abantu bagiye hamwe baca barondera abantu boza barakwiza hose amahoro cyane cyane muri Afrika. Baraheza rero bashiraho ishure bakaza barazunguruka mu bihugu bitandukanye. Uyu mwaka n'ubugira kabiri iryo shure ribereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Baraheza bakaja muri Togo, bakaja muri Central Africa, baza baraguzaguzanya ibihugu bitandukanye muga ntibarenze igitigiri cya 20 bagaheza bakabigisha uburyo boheza bagateza imbere amahoro muri Afrika. Mama Oliviette Irambona umubikira yaronkejwe inyigisho z'amahoro na Université de Paix en Afrique amenyesha ko udashobora gutanga amahoro bwawe atayufise. Mu kugarukana amahoro umuntu ngo ategerezwa kwiherako. Nkuko ari kaminuza y'amahoro muri Afrika nico civugo nyamukuru kiri imbere mu ntumbero yo kugarukana amahoro aho hose abariko arahungabana na cyane cyane twihereyeko kumwe wese arafise ibishobora kumuhungabanya. Rero imbere yuko ugenda kugarukana amahoro aho yahungabanye muri bene wanyu utangura kwiherako. Umaze kwitunganya ukumva ufise amahoro niho ushobora kuyaha abandi. Nkuko dutumiriwe umwe wese gutanga icari no gutanga icafise. Muri iyo ntumbero rero twarahigiye ibitari bike inyigisho zitandukanye batwigisha ingene twovyifatamwo mu gihe turiko turagarukana amahoro aba yahungabanye ahatandukanye haba ku buzima bwacu kuri twebwe no kuri bene wacu. Umwe mu batanguje Université de Paix en Afrique akaba arongoye urwego nyobozi rw'ico gisata Reverend Directeur Jean Blaise Kamonye amenyesha ko mu myaka 20 iheze izo nyigisho zimaze kuronswa abarenga 400. Durant les 20 ans écoulés, nous avons formé à peu près 400 bâtisseurs de paix internationaux. Il faut préciser que l'Université de Paix en Afrique fonctionne comme l'université d'été, c'est-à-dire que nous regroupons mu myaka 20 tumaze kwigisha amahoro, tumaze kwigisha abarenga 400 abo nabubatsi b'amahoro. Université de Paix en Afrique ikora nka Université d'été, bivuga ko twegeranya abantu 20 buri gihugu bagizwe n'indongozi n'ugwaruka bagenywe n'inzego zisanzwe zirondera amahoro, tukabaha ubumenyi biciye mu nyigisho zo ku rwego rwa kaminuza bijanye n'amatati, uguhuza abatavuga rumwe, imvugo idakomeretsa, ukwimenya neza, ubushobozi mvamuntu uko ubushobozi Imana yaduhaye nibwo dutegerezwa gukoresha mu guhindura ibintu. Un module que nous appelons la bonne puissance, c'est-à-dire en fait la puissance intérieure, parce que la puissance divine qui est en nous est la plus haute puissance que nous pouvons utiliser pour transformer les événements. Mu birori byo guhimbaza imyaka 20 Université de Paix en Afrique imaze harashikirijwe amajambo atandukanye, hongera haratangwa amasertifika ku baronkejwe izo nyigisho mu Burundi. Ivyo birori bikaba vyari vyitabwe n'abanyacubahiro batandukanye barimwo abaserukiye ubumwe bwa Buraya, userukira ubumwe bwa Afrika mu Burundi nabo mu gisata kijeje kurondera amahoro muri Ecclesia Gatolika. Turacafise amakuru yo hanze. Uwahoze atwara igihugu ca Guinea inyuma yo gutembagaza ubutegetsi Dadis Camara yarasohowe ibohero ari kumwe n'abandi batatu kuri uno wa gatandatu batorotse. Bakaba babifashijwemwe n'abasoda bari bafise ibigwanisho rutura.
mu nyuma yahavuye asubira gufatwa asubizwa mu buroko ari kumwe n'abandi babiri bari batorotse kuri uwo munsi nyene. Uwazimanganye akaba ari Colonel Claude Pivi atawuzi irengero ryiwe nk'uko bivugwa na Ousmane Gawel Diallo umuvugizi wa leta. Avuga ko hariho abantu babafashije gutoroka ibohero. Udomwa ko urutoke akaba ari uwararongoye abo basoda, uyo nawe akaba ari umuhungu wa Colonel Claude Pivi ataramenyekana irengero inyuma yo gutoroka. Amakuru avuga ko ababatorokesheje boba bari bafise intumbero yo kubagirira nabi yamirirwa kure n'umuvugizi wa leta ya Guinea. Igice ca mbere c'amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu ca Madagascar kizoba kwigenezo ya 16 Munyonyo. Muri ico gihugu harangwa icuka kibi gitegwa no kurabana ayingwe hagati y'ubutegetsi n'abitoza barenga 10 batavuga rumwe n'utwara igihugu ca Madagascar ariwe Andry Rajoelina. Abo batavuga rumwe n'ubutegetsi naho bahurikiye mu runani umwe wese yitoza ku giti ciwe. Ivyo biruko mu gihe bose badasiba guhamagarira abanyagihugu kuja mwibarabara kugira ngo biyamirize ubutegetsi. Iyo myiyerekano ikaba idasiba kuburabuzwa n'igipolisi. Ihinguriro ry'ibitoro Dangote rigiye kuzaririmbura utugunguru canke barire tugera ku bihumbi 650 ku munsi. Ibizotuma ikibazo cikena ry'igitoro muri Nigeria gitora umuti. Mu ntango iryo hinguriro rimenyesha ko rizokwimbura utugunguru ibihumbi 200 ku munsi mu kiringo c'umwaka wose. Iryo hinguriro Dangote ry'igitoro rikaba ryatanguye gukora muri Rusama inyuma yo gucegwa imyaka itari mike. Rikaba rifise umutahe ungana imiliyaridi 19 z'amadolari ya Amerika. Nigeria kikaba kigurira hanze igitoro kingana n'ibice 80%. Iryo hinguriro Dangote rikazoca rituma Nigeria kidasubira kuzera inze mu bijanye n'igitoro. Ani wagarukiye amakuru tuwe tubateguriye kuri no munsi. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko muri yakwirikirana. Shimire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya no kuyatosora kugeza aho ndayabashikiriza. Ntibagiye gushimira abari mu buhinga bw'ivyuma batumye amasanamu n'amajwi bibashikira atankomanzi. Remo Prosper niyo nkuru yabashikirije. Ndabifurize kugira ibihe vyiza muri hafi y'imbonesha kure yanyu BTV naho ubutaha murakoze.